Yesu ashimwe. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bo muvugana ni Françoise Habonayo. Ndagomba dusubire gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'abami ba mbere, igice ca kabiri, turahera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Dusome mu izina rya Yesu. Urupfu rwa Dawidi. Igihe ca Dawidi co gupfa kigira gishike, abarira umwana wiwe Salomo ivyo azokora. Ati, ngiye kujana inzira abantu bose bajana. Nuko komera ubu mugabo nyamugabo. Uzokumvire ivyo Uhoraho Imana yawe yageze, ugendere mu nzira ziwe, witondere ivyo yashinze, amabwirizwa yiwe, imanza ziwe n'ivyo yihanikirije, nk'uko vyanditswe mu vyagezwe vya Mose, kugira ngo ugire ikiganza ciza mu vyo uzokora vyose naho uzoja hose. Ngo Uhoraho azoshitse ijambo yamvuzeko, ko abana banje nibaba bizigirwa mu ngeso zabo, bakagendera imbere yiwe mu vy'ukuri, uhereye mu vyiyumviro vyabo no mu mitima yabo, yavuze ngo ntihazobura mu banje uwo kuja ku nganji y'Abisirayeli. Imana ishimwe. N'aya majambo y'Imana nagomba tuganire ko, amajambo avuga ngo Dawidi amaze kubona yuko ashaje, ageze mu zabukuru, aca yiyumvira ikintu yoraga umwana wiwe. Ni nk'uko yamutekereye impamba. Yiyumviye mu mutima ati, igihe cose nzoba ntakihari, ngibi vyo ukwiye kwitwararika. Aca aramubwira ati, ngiye kujana inzira abisi bose bajana. Ni ukuvuga iki? Urupfu rurahari, ntawe uzorusimba, umuntu wese agenda mu gihe ciwe. Aravuga rero ati, ico ngomba kugusigarana ni iki? Uze witondere ijambo ry'Imana, uzoshishikare kubaha Imana, uze witondere amabwirizwa yiwe n'amateka yiwe. Ivyo vyose yabimubarira kubera iki? Mbega harimwo sokre iyihe canke nibanga riki riri muri ayo majambo yariko aramubwira? Turavye hajya ku murongo wa 3 haravuga ngo, uzokumvire ivyo Uhoraho Imana yawe yageze, ugendere mu nzira ziwe, witondere ivyo yashinze, amabwirizwa yiwe, imanza ziwe n'ivyo yihanikirije, nk'uko vyanditswe mu gitabo c'ivyagezwe vya Mose, kugira ngo, naha nagomba ngo, kugira ngo ugire ikiganza ciza mu vyo uzokora vyose naho uzoja hose. Imana ishimwe. Yari yifuriza umwana wiwe ko azoba amahoro. Yari yifuriza umwana wiwe ko ivyiwe bizogenda neza. Yari yifuriza umwana wiwe ko aho azoja hose ikiganza c'Imana kizobana nawe. Ariko Dawidi yari yaramenye ibanga. Ivyo biva hehe? Biva mu kugendana n'Imana, mu kugenda wubaha Imana, mu kugenda ukora ivyo Imana ishaka. Niho Imana iheza ikabana nawe, ikajana nawe mu vyo ukora vyose. Imana ishimwe. Hari irindi jambo Dawidi yari afise mu mutima wiwe. Dawidi yari afise isezerano Imana yamusezeraniye. Yari yaramubwiye yuko ngo mu bana biwe ngo ntihazobura uwo gusubira ku ngoma y'Abisirayeli. Ariko imubwira ngo, niyo abana bawe bagendera mu nzira yanje, bakagendera imbere yanje. Aho naho turabisoma hajya ku murongo wa 4. Ngo Uhoraho azoshitse ijambo yamvuzeko. Aha Dawidi yariko aribuka yuko hariho ico Imana yamuvuzeko. Ngo kwa abana banje nibaba bizigirwa mu ngeso zabo, bakagendera imbere yiwe mu vy'ukuri. Kuba umwizigirwa mu ngeso, Imana idufashe. Iri ni ijambo rikomeye cane. Umuvyeyi wese yama yifuriza umwana wiwe yuko abana bagira ingeso nziza, kuko iyo umwana agize ingeso nziza bitukwa canke bihesha icubahiro abavyeyi bamuvyaye. Yagize ingeso mbi naho bitukisha abavyeyi bamuvyaye.
kandi n'Imana nayo iyo umuntu agize ingeso nziza nabyo nyene bihesha icubahiro izina ry'Imana. Imana yari yaravuze rero ibwira Dawidi ati abana bawe nibagira ingeso nziza, bakagira ingeso nziza, hari irindi jambo ngo bakagendera imbere yiwe mu by'ukuri, ngo uhereye mu vyiyumviro vyabo no mu mitima yabo. Ngo yavuze yuko hatazobura abo gusubira ku nganje y'Abisirayeli. Bene data, iri jambo ngo guhera mu vyiyumviro no mu mutima no kuvuga iki? Imana ntiraba gusa ibyo dukora, ariko yaraba n'ivyiyumviro vyacu. Abana b'abantu nivyo baraba ibyo babonye wakoze, bakaraba ikintu bagishitseko, bakaraba kiriya bagikoze nabi, ariko Imana yoyo nguhera mu mutima ikaraba ivyiyumviro vyawe, ikaraba ngo nibiri mu mutima wawe. Nico gituma rero Dawidi yabwiye aba bana biwe, ababwiye ati ntimuze mwihende ngo mugire ukwiyorobeka, mwerekane ingeso nziza kandi mu mitima yanyu muri babi. Mumenye yuko iyi Imana yasezeranye nanje yaranyemeje neza yuko abana banje nibagendera mu nzira yayo mu vy'ukuri, mu mitima yabo no mu vyiyumviro vyabo, ngo hatazobura uwo gusubira ku ngoma y'Abisirayeli. Nshuti uri kuranyumviriza muri kano kanya, na kwingingira gukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, uhereye mu vyiyumviro, mu mutima wawe no mu bikorwa vyawe. Imana izobana nawe aho uzoja hose, kandi ibyo uzokora byose kuko bizoba bishigikiwe n'Imana bizotera imbere, bizogenda neza. Uhoraho aguhezagire, uhoraho agufashe. Nkuko Dawidi yabwiye umwana we Salomo, nawe ndizera ko ariko wobwira umwana wawe ukunda, kandi nanje nivyo nifuje kubwira abantu bose bariko baranyumviriza, yuko iri ryo babera isomo canke icigwa ciza co kugendana n'Imana. Nta kindi dufise tworaga abacu, nta kindi dufise twobwira abo dukunda, atari ukubakwegera kuguma mu Mana, kugira ngo bikunde Imana nayo ishitse amasezerano yadusezeraniye. Nuko Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha mwese, mu izina rya Yesu, amen.